Mwaramutse mwese nkuko muhora mubikurikira mu kiganiro warubizi aho dutumira umu artiste wo muri Inabudi akaza kubibwira ku tubazo dutanu maze mukamumenya ukundi kumbura mutahora mumuzi. Ubu naho tukaba twashimye kubashikiriza ikiganiro cyitwa Mbwira mu artiste. Tukaba twashimye kugendera aba artiste bo muri Inabudi kugira ngo umwe wese muri bo atanga icyumviro ku kibazo twabajije cyitwa ngo mbega ni giki cyangwa nibiki wibaza yuko bishobora gutuma umu artiste atera imbere. Uyu munsi rero mu kiganiro Mbwira mu artiste tuzakubashikiriza ivyumviro bitatu, hanyuma ku munsi ukurikira muzokurikira abandi ba artiste batatu, gutyo tuzohora tubashikiriza ivyumviro by'aba artiste batatu. Ikiganiro rero muzohora mugikurikira misi yose kuwa mbere gushika aba artiste bose dufise muri Inabudi baheze. Hanyuma rero muri ico gihe tuzobamenyesha, muzovyumva dutanguye ikindi kiganiro. Murakoze. It's plus 257 baby. She's a baby. The bunch of work. Alongside. Original the queen. Magic mix, call it the main. Me die love. Me die love. Me die love. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Mwese banyita Mrs. Ngano w'Imana Irene. Akazina k'uburirimbyi stage name banyita Eretina. Ndakushimiye cyane Mireille ku kibazo mbajije. Ego nibaza ko igifasha umu artiste gutera imbere cyane ari ingene bivanye ingene akora ibikorwa, ingene abikora no gushigikirwa. Ego umu artiste iyo afise abamushigikira, iyo uri umukozi agakora cyane akagira abamushigikira, nta kibuza na kimwe ko atera imbere. Cyane bipfira ku kubura gushigikirwa. Benshi barafise akazi keza, benshi usanga basohora ibikorwa vyabo ugasanga ni byiza cyane, ariko kubura bagufata mu mugongo, kubura abagiye bagufata mu mugongo, haba abashiramwe amafaranga, haba abashikumvira promotion, haba les journalistes, haba umva abantu bose. Nibaza jewe ahanini no gushigikirwa, haba n'abartiste bagenza gushigikirwa cyane nico gituma umu artiste atera imbere. Na rimwe uzosanga umu artiste afise abamushigikira benshi, ugasanga afise management nziza, ugasanga afise les promoters, aba journalistes bakamushigikira, ugasanga abarimvyi bagenzi biyo bakamushigikira, ugasanga ntatera imbere. Ivyo ntavyo ndabona. Rero nibaza yuko umu artiste atera imbere, ariko cyane bivanye n'ingene abashigikiwe, bivanye n'ingene abayifata. Ikindi naco ni imyifato y'umu artiste. Umu artiste naho rero bagushigikira, uteza kugira imyifato, kumenya ico ushaka, abo ushaka, ugira imyifato nziza bivanye nuko na vision ufise. Rero umu artiste yifata nabi, sinibaza ko ashobora gutera imbere. Yifata nabi kuko nibaza ko ashobora gutera imbere, ariko iyo umu artiste yifashe neza akagira abantu bamushigikira, nta kibuza na kimwe ko atera imbere. Murakoze cyane. Nukuri Imana ntiyibagira uwayo. Femi yaragarutse. Haleluya. Abana je kuryama. Bisaso yote. Wanje sheri twagiye. Twari babiri kwikinga. Twigiriye kujya umunyenga. Twaruriye turaha
turahafata ku ntango haramanuka ukugenda twaguruka umunyenga wari wose tugeze imbere yirangombeko narindushe fatikingayo uwometse atatangura Miss Burundi Annie Bernice Nikuze la reine de la beauté africaine. ndabaramukije Mireille n'abariko baratwumviriza bose nkaba mbanje kubashimira kuri buno butumire mwampaye muri kino kiganiro cyanyu ciza cyane dukunda turi benshi ntarandiriye rero nge nishure ku kibazo mwambajije uti mbe ni igiki canke ibiki bishobora gutuma umu artiste atera imbere kubwanje icambere novuga ni ugushimira Imana iyo iba yaraguhaye iyo ngabirano ukayishira imbere ukayisaba ikakurongora kugira igucishe mu nzira ibereye y'imigisha ivuye kuri yo kandi ihesha icubahiro burya gutera imbere kwiza kuva ku Mana kuko niyo soko y'ivyiza yo gutera imbere kubereye gutanga amahoro n'umunezero ica kabiri naco novuga ni ukwimenya neza uwuriwe utibesha canke ngo ubeshe abandi ukamenya ivyo ushoboye neza n'ivyo udashoboye ivyo ushoboye ukavyishimira utirase ivyo udashoboye navyo ukicisha bugufi ukavyiga mu nzira zose zishoboka haba mu bagenzi canke mu mashure ajanye n'iyo mpano yawe mu Kirundi niho bavuga ngo ubugabo burihabwa kandi ngo Imana ifasha uwifashije nivyo burya umuntu hanini niwe agira uruhara rukomeye mu gutera imbere kwiwe urorereye abandi ngo nibo bazoguteza imbere urashobora kurorera ugasanga wihenze cyane nta kivuyemo ahanini umuntu nyene arakora ugakora ukemera ukaruha maze ibikorwa byabaye vyiza harageraho n'ababamenyesha amakuru kumbure wahora ushira indirimbo yawe bashaka ntibayivuze canke bakayivuza bigoranye haragera igihe bo nyene bakurondera bakagutelefona ica gatatu novuga ni ukumenya ico ushaka gushikako canke iyo ushaka kugera maze ugakora cane utiziganya na kare ngo ushaka umuce acika ijoro ushaka umubira nawe abirakuya burya si vyiza kurya akatakugoye mu gifaransa hariho iryungane ryiza cyane nkunda bavuga ngo honneur avec mérite ica kane novuga gutera imbere k'umu artiste bisaba kugira ukwihangana gukomeye hamwe no kwizera gushikamye burya inkono ihira igihe birashobora gushika ugasohora ururirimbo rwiza cyane ariko kubera imvo zitandukanye ntirukundwe ariko rero ntibikaguce intege komeza igihe kirashobora gushika cayo igakundwa ugatangara nubwo hoca imyaka 10 rero ni vyiza ku umuririmbyi agira ukwihangana hamwe no kwizera mu byo abari karakora nukuri abaririmbyi turahura n'ibigeragezo n'ingorane zikomeye cyane gose rero kudafise uko kwihangana no kwizera ntashobora gushika kure kwiterambere yifuza ni vyinshi novuga ariko kubera akanya ari gato hinge ndangiriza kuri kica gatanu
ni n'impanuro mpaye abaririmbyi bagenzi banje aho bari hose. Nimba ushaka gutera imbere by'ukuri, vyifurize bagenzi bawe nabo. Ureke kubabazwa nuko ubonye uwundi ateye imbere ugaca uhekenya imisaya. Mukuri uba uriko urizibirira gutera imbere kwawe, kuko Imana ntihezagira umuntu usanga atifuriza abandi ineza, ababazwa n'imigisha yabo. Ihangane, umwe wese afise igihe ciwe. Ikindi novuga nuko gutera imbere ntibihatwa ku nguvu. Igire umwana muto, ureke kwishira hejuru nubwo ushoboye vyinshi. Kubazi kwicisha bugufi, kubazi kwihangana, kubazi gushira Imana imbere, kuba afise ukwizera mu vyo bakora. Urashobora no kwikangura mu gitondo ugasanga wateye imbere atanibihambaye wakoze. Murakoze. Wese ukeneye gusonerwa, yaba umuto canke umukuru, bakeneye kubahana. Ishoboye n'utishoboye, nabo nyene niko kuko ubuzima bwo kuri iyi si usaba kwihangana. Mu mahirwe no mu magume, umuntu akagumya ubuntu, akirinda gukora inabi, burira bugaca. Mbesha bafise no kwitonda, bafise no kwitonda bagenzi, bafise no kwitonda, bafise no kwitonda bagenzi. Yo, waza one. MT number Weezy. Master Beats. Hello, hello, you my melody. Hello, hello, you my melody. I like it when it hits my ears. I love the way you sound. I like it when it hits my ears. Murakoze, nitwa Etienne Mbarushimana, ariko benshi banze ku izina rya MT number 1. Nkaba nagira nishure ku kibazo nabajijwe, harimo nk'igishobora guteza umu-artiste imbere. Ni ukuvuga ni ibintu byinshi bishobora guteza umu-artiste imbere. Ndadondagura bike muri byo, nibaza ko byo bari ingirakamaro. Icambere je niyumvira yuko gishobora guteza umu-artiste imbere nuko kuba afise ibikorwa bigezweho canke bikunzwe, kuba afise ibikorwa biboneka ku mugaragaro bituma abantu bamugirira ishaka ryo kumukurikirana. Hama ica kabiri nuko kuba ibikorwa akora ashoboye kuba afise uburyo iyo bibyazamwo umwimbu. Aho harimo nko kuba ashobora nko gushikana indirimbo ziwe ku website, ashobora kugira ico azivyajemwo, kumenya amashirahamwe akorana nayo. Kuko burya umu-artiste iyo ukora ibikorwa vyinshi canke uko vya bingana kose ata kintu kivamwo, biri mu bintu bicana inguvu, bishobora no gutuma aba-artiste benshi bagera igihe ibikorwa vyabo bakabihagarika. Kuko burya umwuga w'uburirimbyi canke umwuga w'ubwa-artiste bundi, nta ibintu byose vy'ubwa-artiste bisaba ko umu-artiste azaronka agashirika bute, ikintu gituma abona ko ivyo akora bifise akamaro. Hama ikindi naco novuga ni nko kuronka ama-connection meza y'abantu akorana nabo, yizeye kandi afite icyizere c'uko ibikorwa vyiwe babishigikira. Aho harimo nk'ama-media, kuba afise ama-media amwitayeho,
kandi afise n'abantu bamushyigikira bamubwira ko agomba kubandanya urugendo. Ni byinshi cyane bishobora gutuma umu artiste atera imbere, harimo nko kurondera amakorabo, kurondera amafeaturing n'aba artiste bamaze gutera imbere canke bakunzwe muri ico gihe. Mugabo rero kenshi uri umu artiste ifo yuko umuntu aba ari kuri update, kuko aba artiste benshi bagiye baba kuri update mugabo ntibagire maintain, bigenda nabo bibaha inguvu nkeya bigatuma basubira inyuma. Kandi ikindi naco twomenya nk'aba artiste nuko umwuga w'ubwa artiste ni umwuga buri kwezi, buri munsi, buri ndwi havuka bashasha. Rero iyo uri umu artiste ukunzwe ntube maintain ya position yawe, haca haboneka abandi ba artiste baza bakagukuramo irya nimero wari ufise, bigatuma umu artiste ashobora gusubira inyuma canke adakundwa nk'uko yari akunzwe. Rero navyo biri mu bintu nibaza ko twoshishikara kwitaho, kuko twamufise ibikorwa bisohoka bituma n'abagushyigikiye babona ko kiya kibanza cyawe atawundi muntu agomba kugusimbura, bigatuma nawe ugira ingufu. Ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma umu artiste agumana ikibanza ciwe kandi bikamufasha kubandanya urugendo ariko gutera imbere. Turashimiye rero na mwese mwadukurikiranye. Nk'uko twabivuze, iki kiganiro turatugishikiriza ku munsi wa mbere kuri chaîne yacu ya Inabuti. Turashimiye rero na mwese mwadukurikiranye. Bona aba twabivuze ikiganiro turatugishikiriza ku munsi wa mbere kuri chaîne yacu ya Inabuti. Cyangwa rero mukibona abafite bonyene ari bo bayabona mu Facebook yabo cyangwa mu WhatsApp n'abandi bose. Mutango rero kudushigikira kuri chaîne yacu ya Inabuti mu kwiyabona, mu kulayika ivyo dushiraho cyangwa mu gupartager kugira ngo n'abandi bose bayimenye. Murakoze.